harakanuka hari abagore ngo batwenga iyo bari hanze y'urugo ugasanga muri yo batwenga bagomba nyene kwera bamutana igitenge adashaka bona uyu mumama yambaye neza igitenge ciza ariko ugasanga wundi munsi bazanye kimwe cyamunyerera gashwashwa hanyuma gatanye jewe aha urugezo narigeze ko ubona ruko kumanuka nkambara gashwashwa jewe reka cyane suko bimeze labu ugi hari anya jenzo kigura ikiwana abana bawe bazigame kuba umwanya gusengera hamwe n'abana bawe kubahezanira ngaha ndabona abamama bakivyara ufata inda yawe imana yakubwira ibintu gatwaye yifate uyikoreko uti mwana wanje ndaguhezagiye ndagukunda mwana uri umuntu adasanzwe uri igitangaza wewe uzoba udasanzwe mu muryango uzoba udasanzwe mu gihugu uzoba udasanzwe kuri mama na papa umuryango wawe uzoruhuka ku bwawe mwana wanje ndagukunda sije nzobona ndakubonye mwana turagukunda twe na papa wawe ufise abakiriyo abazovuga babwiye ati babana muri abantu b'umugisha niba batubona naco muzovamo naco bazokuviramwo wewe icuri ba nico wimbura kandi ucimbura kigwiriye wowe ibi jambo ribi rimwe mu gihe c'ubusaza bwawe yo uzobarondera ubabure mbega ko abana banje batambona mbega ko abana banje batankunda mbega none wabigiye cawo cageye bakira ababebe wabivyiki muri ni mucha afite amashuka mwinjire ngaha abana rero abana batambira ko bagira uko kuntu birukana niko bazokwirukana ugeze mu zabukuru ugeze aho bakenera bazokwirukana ati wewe uracafuye igirayo navyo bise werega uracafuye yo ingene usa oye igirayo kuva tubwira abagenda abana babo ku mashuka yawe bareke bakandagire ko ntawe tuzomesura yagwize basi siko bumve ko kugatima mashaka uryama mu cumbi wawe genda uryame mwana bamahoro ndakunda abana bawe bakunde bagukunde mukundane mu b'inshuti ewe kundu zahabu yashiritsitiye ukuntu zahabu yahindutse ukundi ukuntu zahabu yahindutse ukundi wamusenga ntuhinduke ukundi ko vyusenge ntuhinduke ukundi ko vyuririmbe ntuhinduke ukundi hari umuntu atazi kuvuga ko undi muntu yaberewe abira bati urya nawe bazi nyene yishima Imana ishimwe ko ari umwanya tukuri n'abababa ngaha abisirayeli rero haragera igihe Imana ibasezeranira umunezero ubwiza bwa Yerusalemu bwo mu gihe c'iherezo Imana yavuga ngo haguruka rero ukayangane amen kuko ari igihe cawe cyo gukayangana ngo bahungu babo bazoza bavuye mu kinyago amen bazoza banezerewe bameze neza n'abakobwa bawe uzonezerwa Yerusalemu suko rero uno munsi hariho ibintu tugomba kuvugana bituma umumama akayangana turavugana ni byinshi ariko turavugana ibintu bitatu byonyine ibintu bitatu bituma umuntu w'umumama akayangana nabyanditse icambere ni kwimenya kugira ngo kumenya ico uri agaciro kawe suko no kumenya ico utari tugomba kuvugana kuri ico cambere kwimenya siko kwimenya ukaba ati jewe ndinde agaciro kanje ndakahe suko no kumenya ico ufise n'ico udafise ico utari
nk'akarorero Esteri gihe yari akiri umwana ngo yari umukobwa mwiza bavuga ati rero hari isekeza ryo gutwara abakobwa beza bose ibwami. Esteri yaramenye ko ari mwiza, aramenya ko naho yari agapfuvyi aramenya ko afise ubwiza kandi umwami ariko ararondera siko aravuga ati okay yari umukobwa mwiza w'akaranga niko biri tubwira sabete. Hanyuma arabimenya okay jiwe ndimenye naje kubwira ngo ugende nabwira iyo akaba atabimenye yari kwanga akaba ati jewe n'umunsi wo kubatwara nzokwinyegeza mu cumba niyugarane bandondere bambura. Mugabo yaramiye ati mu bakobwa b'akaranga ndimwo okay musoko umwana bwa nzogenda acara bimenya kumenya icuri kumenya n'agaciro kawe. Amen. Sibyo kugira ngo ushobore gukayangana nibishoboka utaramenya icuri wewe utaramenya agaciro kawe nibikunda ndabwire nibikunda kubera mu matwi yacu twakuze twumva batubwira ngo mu migenzo yacu na kera narindi noma mu izindi amatribica n'andi hantu hatandukanye nta mukobwa yiga abakobwa babashira hirya siko no mu Burundi niko byamenye ngo nta mashuri y'umukobwa n'umukobwa n'akarago kabaraye bakazana n'imigani bisigura ibyo bintu siko n'akarago kabaraye n'amashuri y'umukobwa umukobwa bakamwigizayo nukuvuga iki rero kandi abatabimenya bakamenya ati bwa bunderega nta y'umukobwa nyene gacaye materiyo washitse mu wa kabiri ngo ugende kuragira ugende kurima ngo ugende nyene bagaca bemeye kunye siko ariko ni igihe cyacu cyo gukayangana. Uno musi abana banyu mubasha amashuri uno musi waragiye mu ishuri n'utaraja birakenewe ko wiga suko fuma wiga ikintu uhambije ico umva muri wewe cige Yesu n'abahebeye niko bamba kwimenya ukamenya agaciro kawe ukamenya sinkira akarago kabaraye uno musi turasaba minisitiri w'abagore turasaba abadandaza ku rwego rwo hejuru turafise abantu mu nzego none nukuvuga ngo ni igihe cawe co kugira co gukayangana ugahaguruka ukamenya ko wewe uri uw'agaciro kandi washiriwe hiki gutera intege guhezagira kuvura gutabara kubaka si gusambura guhezagira nubwo ni Imana iguhezagira uri mwiza usa neza vrema biratandukanye wangu ari kugenda nawe ije yigira biratandukanye nuba ngo iriba ryacu kumenya iriba ryawe reka rivemwo amazi meza amen rivemwo ibitabara rivemwo ibikiza muranumva sindi namwe ko mutavyumvise kazavuga nk'umuvyeyi kama ngo ntacu uzovamo we agutumye akantu ntugende ngo kandi nabwiye wewe ntacu uzovamo kandi mukamuzi bakanwa k'umuvyeyi havuye akanwa k'Imana n'akanwa k'umuvyeyi niko gakurikira mwebwe murahezagira canke mukavuma kandi birafata ariko kandi hari amaraso ya Yesu hakura imivumo yose. Oh haleluya yo numaroko bisoko nukumama ibyo bavuga ngo ntacu uzovamwo bikugwaho n'amaraso ya Yesu. Amen. Nukwimenya wewe kuri agaciro wahamagariwe gukiza. Amen. Yesu n'abahebeye. Amen. Hanyuma icya kabiri kumenya icyo ufise. Kumenya icyo ufise iki? Nicubura. Kumenya icyo ufise nicubura. Sibyo? None wewe bo kubaza ngo ufise iki? Wa mugore w'inzeri Fatima yemufaka. Umukozi w'Imana wale ngo ufise iki? Ateka nacho ufise kezo tuvuta dukenya. Yesu tuvuta dukenya. Imana nishimwe. Yaramenye icyo afise muri uwo mwanya myataje ndafise tuvuta dukeya naho ndumupfakazi. Amen. Naho umupfakazi urafise utuntu. Amen. Niko ufise. We yaramenye ati ndafise utuvuta dukeya.
kandi kinasho yaramenye ko atabivomesho canke ico gusukamwo afise yaramenye ico adafise hacagana mu babanyi ambe arayitirira batiye ngo ivomesho ngo ibintu ngo amabido n'ibindi bintu vyinshi ngo umukozi w'Imana yamugenda wiyugarana n'abana bawe oh mana nishimye baca atangura gusuka twatuvuta two mugaki dukeye arasuka umuco asutsemo kikuzura agasuka no mu kindi kikuzura agasuka no mu kindi kikuzura kandi ikindi naco kumenya agaciro k'ijambo umukozi w'Imana abwiye ngo genda uyugarana boca arabikora ntiyabikengera amen kumenya agaciro k'ijambo ukariha agaciro cyagenda bikora ngo ibintu byose yatiye biruzura amavuta yabona nyine ngo carakama seko kumenya ico ufise kunamenya n'ico ubuze nukuvuga iki uno munsi urazi kuri umumama ufise iki hariho mama afise abagabo sivyo zigama umugabo wawe kuko ikimana guhaye kuzigama neza hari abafise abana zigama abana bawe ubahezanye ubagirire neza siko niba ufise akazi ubutunzi ufise buzigame buhezanye n'umuntu wo gusambura suko Yesu n'abahezanye Abigayere yari muki yari afise ubwiza kandi yari umunyabwenge yari afise no kubaha no guca bugufi ivyo murabizi igihe umugabo wiwe yakora ibitakogwa akagirira nabi abumwami Dawidi sivyo umwami yabatajewe ndaza gukora ibara hano ndakora ibara Abigayere abimenye ati kumbe ntakagira ibara rigwa jewe ndi umugore wa Abigayere wa Nabali reka ngende yari afise ingano yari afise ifu wacabwira abantu bati nimucumbe udutsima baracumba bagira baranyarutsa nuva yari afise afise n'ubukerebutsi yari abufise gukora ibintu mu mwanya mutoya wacabwira abantu bati nyarutse dukora ibintu byose tugende kwisaba uriya mwana ntatugurire nabi wacakorana abantu biwacu baragenda njya nkuru murayizi acagenda gishika kimubona kure waca arapfukama aca bugufi ntiyari umugore w'ingara yari umugore aca bugufi yari umugore yubaha Imana kubaha n'abantu suko wakibona ngo aca arapfukama munyakubawa n'umutungwa munabari n'iryo zina ryiwe ngo araga n'ikigogi no aragerageza kugira ngo ahwamikura ke bw'umwami siko Dawidi yari bwa umwami cobe oya ntiyari bwa umwami yari hafi kubumwami akibona ingene umugore yikubise hasi n'amashika akaza ati hereza abantu acavuga ati uburake bwe burahwama Imana yadushimira guhamika uburake Imana ishimwe guhamika uburake bw'Imana Imana igomba gukora ikintu birandura abantu abagore baciye bugufi bakabwira Imana ati dutabare bamamagara abagore bazikurira amen Imana iratabara yumvise amarira y'abagore umugore aciye ubwenge amenya guhamika uburake bw'umugabo yaje ati yo tijerite ati zinene twari tumukumbuye nawe amenya ati aha karacika ati yo mbega nyakubahwa mbega burake bwo katangura kumanuka bukamanuka bwari bugera hejuru y'umutwe we bukamanuka bukagera ati yo mbega yo mwari muri n'amahoro mbega byage umugore w'ubwenge amenya kuwamika iki uburake Yesu n'abaheza ngo ufise iki kumenya icyo ufise Yesu n'abaheza ndabagire nabi hanyuma Dorcas nawe ne muri Bibiliya twamuzi nk'umugore w'intwari kazi yari afise iki yari icyo afise yari afise ubumenyi bwo gusona kandi muri ubwo bumenyi bwo gusona kwiwe yafasha abatamakazi agafasha aboro akabagirira neza umuntu wese w'umworo canke iki ngo yarazana impunzu yiwe ati ngo akabafasha akabasonera nuko yari afise ubwo bumenyi mu bumenyi bwawe ni igiki kiriko gikorera Imana ni igiki kizogutabara mu misi Dorcas Imana yaramutabaye mu gihe ciwe yapfuye ariko ibikorwa byiwe biramuvugira siko
Yesu nawe ahebeye mumerewe neza sawa ico udafise urashobora kwiyumvamo ubukene kanaka ico udafise kironderaho kiri siko urashobora kuvuga ati jewe ubukene fise sinzi kuvuga igifaransa rondera muri aba mama bazi igifaransa ati jewe nihaye iminsi 30 ntondi wawe nk'umwanya unyigishe bashira bonjour basi ico udafise ukirondera siko ubwo bukene wiyumvamo uvuga ati ubu rero ngomba kubukuraho urashobora ati je ndumukene ndakeneye guteka ariko je ntabyo nzi guteka rondera aba mama bazi guteka babikwigisha suko nukuvuga ngo numugore ntiyari umunebwe so abagore b'abanebwe bashobora gukayangana abagore b'abanebwe ntibashobora gukayangana niba bashobora gukayangana nabo bari igitegereje banana bwisonesha kikamara imyaka n'imyaka kijyanye suko umugore w'umunebwe ntashobora gukayangana ntibishoboka umugore aguma aryamye agasinzira neza kugira agatiro gahere itiro ntirizokwigira rihera gushika upfuye aryumvise hari abagore bakunda agatiro karyama neza ati yo ntirizohera gushika umuntu wamushizeho agapfuko baje ntirishobora guhera nuba umugore w'umunebwe ntashobora gukayangana ntibishoboka mwambona bajya abagore hariya kabona karaduka ku mazi kayaduka n'ibino by'ukapfurega ibironge yabitijije ahantu hariya muri sembo hariya mwana nuko Yesu nabahenda Yumva hariya kuri ofita bitero ko nyine bashushe bameze gutya nushobora gukayangana n'umugore w'umunebwe amen haguruka ukayangane mu by'Imana yaguhaye mu butunzi Imana yaguhaye mu by'Imana yagushize imbere Yesu nawe ahebeye nukuvuga ngo urumva nukuvuga ico ufise ukizigama ufise abana bazigame neza rero ibyo abagabo harimo n'abatabafise ariko kandi ababafise babazigame neza suko babazigame bareke kubabwira amajambo mabi neza abagabo ntibakunda kubwirwa amaromarike ibyo mwayibona amaromarike ntibayemera bazi ko abantu bari parfait batunganye kuva bavuka gushika bapfe umubwiye romarike umengura mucumisi icuma ahantu ndabareshe umubwiye ati none burya ibintu wabikoze nabi ati ngo wiki usigaye urivugana si sawa ndabeshe ariko umugore w'ubwenge aramenya abikosora ati yo atari ibintu byiza vrema nawe utaba ari byiza ukabyeza ukabisiga amavuta ukabikomeza ukabishishira nyene ati yo ibintu nyene ari byiza umuntu azi ubwenge wabikoze neza uri umugabo w'igitangaza vrema ati nibyo atego umunsi ukabireka uwundi munsi harimo akantu wabonye ko gukosora ukabaga ati mbega burya aka kantu burya kongeye k'aka kantu bibona gute kongeye kwa kanya gashize iri shurwe ntiryakuje kandi vrema wayizanye ni byiza cane vrema atego cayumva ibiro undi munsi timbe nombe uri woshiramo iryadoneye iryo baribaye ryiza ugashiramo n'ibindi nsa nakoze bikavanga bikamabara menshi ati sha tuya rezo ati bikorere ugenda ukazana ya John ugashiramo ukazana neza ugashiramo hama ugaca ubona ikintu wari ukeneye kubona amaso yawe kirabaye atanduruzi baye kandi nawe ubwiwe yumva ko icubahiro ciye kigumyeho suko kandi nawe ukumva ko nawe ico wari ukeneye ku mutima wawe kibaye sivyo gahemu birasaba ubwenge n'ubwitonzi no guca bugufi kwinshi ico ufise ukizigama ngo mbanze kubana naco siko kubana hari akantu kamwe hari abagore ngo batwenga iyo bari hanze y'urugo ugasanga muhira ntibatwenga
bagomba nyene kwera bamuzana igitenge adashaka ubona uyu mumama yambaye neza igitenge ciza ariko ugasanga wundi munsi bazanye kimwe cyamunyerera gashwashwa hanyuma gataye jewe aha urugezo narigeze ko ubona ruko kumanuka nkambara gashwashwa jewe reka cyane suko bimeze ugira hari anya je nzokigura ici wanje rega nafisa n'amahera mwanyene dukuvuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe akaruzigama ariko igifa rusambuza iyo amaboko n'akanwa kiwe nako kakajamwo kakisamburira n'ibikorwa vyiwe bikajamwo n'amaboko yose akagira inyifato yawe urashobora kutavuga ukaraba atari sawa muga mu maso hawe havuze ikintu ugeze uko none umuntu nawe yabonye kayasi agara bazi ubwenge bwo kwenterpreta n'akantu naho bunumye aramenya ico uvuze sibyo naho bunumye ataco uvuze hagati y'imyarigaye kandi sitofa asubiriye kazokwitega igitenge ca imyaka 50 umaranye kazokibura byapfura umunsi umwe isogonda imwe Mana dufashe bene idutabaza ubwenge ese n'abaheza hanyuma kuzigama ico ufise ugasanga Imana yaguhezagije abana ariko ntuzi kubazigama abantu benshi baza kuzigama abana ariko bagaburira umuceri n'ibiharage no kubaha ifiriti cyangwa ikiya kintu umwana akunda ukamenya nyine wamuzigamye wamugiye neza wamujanye ku ishure wamuzigamye nyine byahetse ariko hagize akantu gatoya wagipfuwe natuzovamo nama ndakubwira wewe wakigogiwe wagiki amakacu hinga kure tangure kumwe urumogi hinga kure tangure kuzana gukwegana n'ibindi bintu hari anya hinga kure utangure gutangara ati kwere kumeze uko byabaye bite aha wamubwiye gute wewe ntiwabivye none ntiwabivye yego icumi bye kiramera suko ubivye biramera hari abandi babivye kutaronka umwanya kutaronkera umwanya abantu kuganira nabo kubagira abagenzi burya abagenzi bawe n'abana abana basanga babona nyine mama pasta mama kiongozi mama nyakubahwa hari anya abana ntibaronka umwanya icyo ubona yo ninjagira ante ko nabango kumenya kuzigama ico ufise abana bawe bazigame kuba umwanya gusengera hamwe n'abana bawe kubahezagira ngaha ndabona mama bakivyara ufata inda yawe Imana yakubwira ibintu gatware yifate uyikoreko siko ndimubona niko ngana uyikoreko mwana wanje ndaguhezagira ndagukunda mwana uri umuntu adasanzwe uri igitangaza wewe uzoba udasanzwe mu muryango uzoba udasanzwe mu gihugu uzoba udasanzwe kuri mama na papa umuryango wawe uzoruhuka ku bwawe mwana wanje ndagukunda sije nzobona ndakubonye mwana turagukunda twe na papa wawe muhezagire icyo biba nicyo wimbura bene da nuko bimeze ugasanga abana bawe wabagaburiye naco ni sawa ibintu byose wabahaye wabariye minervare ibintu byose byatunganye mugabo sabagenzi bawe ugasanga sabagenzi ntibazi niho mama yicara mama avuye gukaza ashikira mu cumba ashitse araba mu gikoni bitagende mwe kweki ibintu bitagende kweriki umwana yarasanga atamakeya nawe ntiwarose umwanya no kumwigisha mugabo kumushwana no kumutuka minervare ntanga jewe sinzi ivy'iwawe wewe nka umaziki wewe umaziki ndabwire hariho capacité intellectuelle ubumanuye aho yarigeze uyimanuye kandi uko umutuka ni kuyimanura kandi uzokwisanga adashobora no kwandika izina ryiwe simwari mubizi adashobora kwandika izina ryiwe
kandi yarageze ku rugezo rwo kwigisha n'abandi ngomba rero tumenye ngo tumenye ingene tubwira abana bacu tubahezagire akanwa ko kubavuma tugahindure mu izina rya Yesu. Sibyo rero byanwete ngene muhoze menge si ho muri no kuba tubahezagire duhindura amajambo sibyo siko duhindura amajambo duhindura imvugo yacu ihinduke soko gahemu abana bawe bahezagire mwana wanje ndagukunda yobora usabona tamake aya si make wakoze wagerageje kandi ejo uzoronka yose kuri yose mwana wanje wawe ikareka tutane ubwira umwana ko aciye ubwenge ataratangura n'iyambere akiri umubebe arumva hemwe ati wowe uri umuntu adasanzwe mubwire wamubwiye ari mu nda nimba ukimufise abakiriyo abazovuga babwiye ati babana muri abantu b'umugisha niba batubona ntaco muzovamo ntaco bazokuviramwo wewe ico niba nico wimbura kandi ucimbura kigwiriye wowe ibi jambo ribi rimwe mu gihe c'ubusaza bwawe yo uzobarondera baburi mbega ko abana banje batambona mbega ko abana banje batankunda mbega none wabigiye cawo cageye bakira ababebe wabivyiki muri bo hari urukundo wabivye muri bo ni wari ufise umwanya w'ibindi byose wari ufise umwanya wabo wari ufise umwanya wo kuryama iruhande hasi bakakudugako bakakuryamako bakaguha amabizu bakagukora mu mushatsi bakayisambura wanashaka wowe ntiwabwira ati imishatsi yanjye itondetse neza ntukoreko mu cumba cawe abana bawe ntibazi kwinjirayo yewe ntimuncafurize amashuka ntimwinjire ngaha abana rero batambira ko bagira uko kuntu birukana niko bazokwirukana ugeze mu zabukuru ugeze aho bakenera bazokwirukana ati wewe uracafuye igirayo mwavyumvise werega uracafuye yo ingene usa oye igirayo kuri portaye ubwira umuzamu ati ukabona ujya mutama kazaje cyangwa ujya mutama mubwiye ko atari hondi nta mwanya wuwe beneda nabwiye ngo icumu nabiba acimbura incuro ijana kandi ijambo ry'Imana icumu nabiba acimbura incuro ijana biragusaba kuba ibyiza kuko niwambiba mw'ibyiza uzovyimbura bigwiriye niwambiba mw'ibibi nawe navyo nyene urivyimbura bigitse bigwiri suko ni ukuvuga ngo abana bareke bidagadure ni mama bakuryame ko bagoma bizu ube umugenzi wabo oroka ca bugufi njana nabo ja hasi ureke kuguma muri hotaro oya uri muhira ja hasi wambure ibirato wirukange nabo murondera akanya ko gukina niba bakina umupira jamo nawe ukine muri ahantu abantu batabona mwibarabara ko hagiye bavuga ngo wasatse mukine muhana ubute mwiruke bagira abagenzi kareka urumva bakutogeko bakukira ibintu byose bareke baze mu cumba cawe oya kandarikivyo nuko Yesu n'abahenda Yesu n'abahenda nuko hari igihe umwana w'umukobwa ariko arakura ugasanga ntashobora gutora igitenge ca mama wiwe adagikozeko n'induru ati ntungure ku gitenge kubiza hajya naganiriye n'umwana umwe ahantu arambwira ati none kugira mama bisigurika birafise akamaro kugira mama birafise akamaro hari ico bimaze ndamubaza bikubera aba imfuvyi nazo zivuga ati kubona ntagira mama n'akaga wowe nawe kwese uvuga ko ata mama kugira mama ataco bimaze ati mama wanje se ushobora ku gitenge ciwe mama wanje ntanganiriza mama wanje noneho ntazi nuko ndiwe ati rero kubona Jefse mama ntaco bimaze navyumvise kandi aramugaburira kandi byose na Minerva arayigusa
mugabo akagera ku rugezo kumva ko kugira mama atacumatse bivana n'ico yabivye soko Yesu n'abahebe kumugira ico biba birigwa kumenya gukora ibyiza birigwa gukora ibyiza ukiriho kama bugende abana bawe bagira abagenzi bawe b'inshuti zawe ku buryo ushitse birukanga kugusanganira abana babiri jewe ntashe umwana wese abashaka ko bari batangura kunyambira rero mukuru ko yari yiruka cyane iyo nyambiriye uwundi acashabura ati no jewe sindakuramo yantanze rero ngwana intambara kugira ngo ntamutange ntabwo nibanze urindire wowe kugira agutange niyagutanze yambi sawa tugaca tukundana rero kuva tubwira abagenzi abana babo ku mashuka yawe bareke bakandagire ko ntawe tuzomisura yagwize basi siko bumve ko kugatsi mama nshaka kuryama mu cumbi wawe genda uryame mwana bamahoro tukunda abana bawe bakunde bagukunde mukundane mu b'inshuti abamama gituma bakayangana mu bitatu nimubivuga twumvirize kurya abandi bumve kwimenya ishuri kumenya agaciro ufise icya kabiri kumenya icyo ufise kumenya icyo ufise n'igishura icya gatatu kumenya kuzigama ibyo nibyo bituma umugore ashobora gukaya canke ibitenge vye canke oya umunebwe ntashobora gukayangana kuko umunebwe aguma asinziriye itiro ngura imitiro kagirane mani turinde ubunebwe umugore niwe ashobora guhwamika uburake bw'Imana canke bw'umugabo canke ubwo ari bwo bwose n'ubwo umurongozi wawe ku kazi canke ubwenge burashobora guhwamika uburake Yesu n'abahezagira kumenya kuvuga neza umwe haraboneka umuntu ashobora gukora ikintu cyiza yego sibone wakoze ibyiza birakenewe ko umuntu abikubarira kubera iki bidakenewe umuntu yakoze ibintu byiza birakenewe ko umuntu yakoze neza yanabyononye umubwiye ko yabyononye yari kubigenza mbega urupapuro rw'umuntu arusa gute rera urupapuro ruracera ubona rusa gute ruracafuye rurafite ivyimbi za ku murongo wa mbere avuga ngo ubwoba kuntu izahabu yasirishitiye ku murongo wa mbere ubwoba kuntu izahabu yasirishitiye ese ukuntu izahabu nziza yahindutse ukundi siko haravuga rero kandi haravuga ngo amabuye y'ahera y'urusengero yasabagijwe mu mayira abiri yose abahungu b'igikundiro b'i Siyoni abari bameze nk'izahabu nziza yewe ukuntu bagereranywa n'imibindi y'imibumbano igikorwa c'amaboko y'umuhungu ingege zo ziha abana ivyana vyazo amabere zikayonsa umukobwa mu bwoko bwacu we ni inkazi y'ibisiga yo mu bugaragwa yitwa ururimi rw'umwana yonka rurafatanye n'amagage kubera inyota abana bato basaba uko kurya ariko ntawukubaha sibyo wewe kuntu izahabu nziza yashirishitiye mundaje murabona ko nambaye izahabu si nziza none okay
ewe kuntu zahabu yashirifitiye ukuntu zahabu yahindutse ukundi ukuntu zahabu yahindutse ukundi wamusenga ntuhinduka ukundi ko vyusenge ntuhinduka ukundi ko vyuririmbe ntuhinduka ukundi mubona ikiri nzahabu ya nzahabu gatoya yahinduye kurera muyibona gute iracari yayindi za voilà ni ukuvuga ngo yashirifyitiye ibibuza abantu b'Imana ibuza umukenyezi kugira abantu ukayangana ni ukurufyirifyitira hari ibituma abakenyezi bafyirifyitira ukaraba ubwiza bwiwe ukabura ukaraba kwagutwe ngakwibuka kubura ukaraba ya majambo y'agaciro muri bo ukayavuga akashirifyitira akamera nk'umuntu w'imyaka 100 kandi afise imyaka 30 nabyo wewe kuntu nzahabu yashirifyitiye inzahabu yari nziza abantu bose bayiravye bakabona niyo agaciro bakabona niyo kwifuzwa ariko yarashirifyitiye tugomba kwiga turabe nibiki byatumye umukenyezi ashirifyitiye hanyuma haguruka akayangane mu gihe ciwe kuko igihe cawe niki ntushobora gukayangana ngo uhaguruke ukayangane ngo ubwiza bwawe bugaragarira abandi warafyirifyitiye hari ibintu vyashirifyitije umutima wawe hari ibintu vyashirifyitije ivyiyumviro vyawe nuba ukabona ko ibituma umukenyezi agirane ahaguruka agakayangana ni ukwimenya akamenya icari agaciro kiwe wowe rero urozi ko atacumaze barakubwiye ko atacumaze atanico uzovamwo ariko uri directrice kw'ishure uri naka uri umuntu nyene akomeye mu gihugu mugabo amajambo wumvise yaratumye uvyirifyitira bavuga ngo hagusaba ijambo umugore usanze mu bintu umugore ngo hasanga umugabo n'akamaramazi none ivyo biva kuki ni uko umuntu yavyirifyitiye suko umuntu akaba ari umuntu w'umujinya washika mu biro vyiwe ukabona wifuza gusubira inyuma utagishobora kuronka aho uca kubera yaravyirifyitiye kuguvyirifyitira n'urubwa n'ubwirabure bwo kumubiri ni indani muriwe ni karagitere yiwe yavyirifyitiye noneho uko wiki ntushobora guhaguruka ngo ukayangane hari ibintu vyaguvyirifyitije kuvyirifyitira ni mu vyumba aha je fizikara kahise ni zahabu kandi imbere yari nziza mugabo amaze kuyisiga amakara yera ntacibika imaze urabona ko ni igiki none cokorwa kugira ngo usubire kuba nziza kuyoza iyo mbwira amazi nkawe arahari oya tugomba kwiga haza abantu bangahe tugende koza turabe ingene isi zana akabase n'amazi n'isabune mu binyarutse ni ukuvuga ngo n'amaboko ibintu byose biba bishirifyitiye rero abantu ibyino nkene gusa mwabonye n'intoke zirati uwo muntu wakwifuza guhura nawe mw'ibarabara karagitere yiwe yavyirifyitiye ntiwakwifuza guhura nawe mw'ibarabara uvuga ati mbega mpuye n'iki muramubwira ati mwaramutse ati iyo ntaramuka wari kubona ni ukuvuga ngo
umuramukije ati mbega madamu uraho ntabandi ngaho bari kumbona abana ugasanga kava ngo mama ngo genda hariya sha amasiyo bari umwana yaza ngo mama ngo yandi ngo mbega ngo ivy'iwanje urabizi wowe ngo mbisasha urazi isa yankoreye dore ibyo mwapfuye mu cumba ibyo mwapfuye hariya muri salo noneho bigiye ahabona abana ntabyo bari bamenye ati mama kusuko kubera kumeze ati mbisa ngo namwe murafise so birutwa n'ubutamubwira mwavyo bise ni ukubera iki? Ni ukubera mu mutima hazirifitiye ntumenya n'amajambo ubwira umwana ntumenya n'ico uvuga harazirifitiye none mana yanjye ewe kuntu zahabu yavyirifitiye ukuntu zahabu yahindutse ukundi ukuntu zahabu yahindutse ukundi wisengere nuhinduka ukundi ko vyusenge nuhinduka ukundi ko vyuririmbe nuhinduka ukundi wisengere wamwo nimutarazibifitira wisengere nuhinduka ukundi agaciro imana yaguhaye karako gutanga umunezero umeze nk'itara mu rugo umeze nk'itara ritanga umuco ariko umuco iyo umaze kugirana kubura ibintu byose birinjira induru zirinjira ibintu byose biratunganye birinjira ni yondoyondo bimera nk'iki nk'izahabu yahindutse ukundi imana idufashe muzanire amazi tugomba gukora igikorwa cyo kugira cyo koza inzahabu yacu yongera kugira agaciro n'ubwiza nk'ubwo bwari yifise kare ni ukuvuga ngo birasaba ibikoresho sibyo birasaba isabune birasaba n'amazi hakaba n'igikorwa cyo gukora ugashaka amaboko ukoza uno munsi tugenda twegeje imitima yakirifite mu izina rya Yesu twongere kuba abamama bashajije mu buryo bw'impemu no mu mutima no muri karateri tuba abantu bahezagira batabara bavura bubaka tugomba gukora ibikorwa ntibyiko birakorwa ibintu byose byatumye byihutira siko ugakaraba neza n'isabune igituma umuntu ashobora guhinduka akaba umuntu mwiza amaraso ya Yesu amen iyo sabune yonyene ishobora kutwoza neza mu mutima karagitere zacu zigahinduka zikaba nziza zifite kavaho turasa amaraso ya Yesu basha aracakora nabugingo n'uno munsi nabonye hari igikorwa cawe na Yesu muri uno mwanya agomba gukora kumwemeje intuza yanje yari y'ibyanga sinabibaza ariko yemeye iravuga ati ndemeye ngenze ukugomba Yesu ndashimye namwe samufasha nuko igikorwa cyacu uno munsi nico kwimenya iyo umuntu atimenye ntashobora kugira ahantu wamenya agaciro kiwe ni ukuvuga ngo wewe uri zahabu nziza ugereranywa n'inzahabu nziza icyatumye ufite hasi ishobora ukimenya ariko wewe indani uri kuriyumvira kubera ko imvuga nawe kubera ko ntabona ibyiza ku bandi kubera ko ibona uri gusa kubera ko ntazi guhezagira abana banje basi nabo utafise basi uhezagira abo utunze
abantu basi hari igihe umuntu aba batafise abantu sibyo kandi si umuhero w'isi ariko ababana ubonye uko muheza suko kavuga ati mama abantu bakakwita mama ntatabafise baguma bakwita mama muri iryo zina ryafise aho riva nta muntu ashobora kwita mama atakubona nk'ubumama mwabyumvise ntawe ushobora kwita umubyeyi atamubyeyi akubonamwo suko turagomba rero gusenga sinabwiye ko nabarambi icyatuma uyu muntu afitiritira mu mvugo ziwe mu bikorwa vyiwe ukamwumva wakora ikizi ibibi byaheze hari n'umuntu atazi kuvuga ko uwundi muntu yaberewe abira bati urya nawe bazi nyene yishima nyamanyirata sinzi vyiwe suko urumva atazi no kuba ati yo ariko sha utwenga neza ati urya nawe nirushinya abarotsi urumva ni igishingira abarotsi atazi kubona ikintu ciza ku bandi uyu mumama breva je namuravye ndaryohewe nazi arasa neza yambaye nk'abamarayika mu mutwe yambaye neza arabera asa neza mu mwamikazi mugabo wabibonye kuvumenga tiyabarangiwe basi yabarangiwe basi none urya nawe no kumubwira ati yo brema waberewe brema ntiyumve neza ibyo none bisaba amahera saba umutima Imana idufashe idutabara abamama Imana yadushiriyeho gutabara guhezagira kuvura n'ibyo Imana yadushiriyeho no gutera intege bene hari igihe umuntu ashobora kubaho ari umugore atazi gutera intege umugabo wiwe ibintu byose abona akoze abona ko ari bibi gusa atariko nawe urafise ibyo ukoze ati ngaho ukoze ibiki ati yabana naka kamushima abagabo abandi hariya hirya ukabona ukabashima atari kujya mugabo shaya guta imodoka nziza iwanyu nayo kabegasi nagakinga ubise no uba fata umwanya wiyumvire wubake karakteri yawe wubake ubuzima bwawe ubwubake neza byafyifitiye ubikureho Yesu nabamugisha tugomba gusenga ubigo wewe kumva utafyifitiye uhaguruka usengere bagenzi bawe bamwe ubona bafyifitiye n'ibintu vyera bakabona ko vyera babona ibintu byose ni twere nico kimwe batazi kuvuga ibyiza mu kanwa kabo Imana ihindura amateka Imana ihindura iriba ryawe muri wewe wongere gutemba ibyiza wongere kuvuga amajambo y'akadoda keza wame ati jeje nawe ubizi yamari nawe ubizi nakamara maza turagoye turapfuye no hindura akanwa kawe kavuga ibyiza ibintu by'ingore ibintu byo gutera intege bishi Imana yakwemeye mugore nukuri nico uvuga ati yo mwana wazanye amanota 5 ku 10 ati yo aya manota si make Imana iguhezagire mwana uraciye ubwenge wasamaye gatoya ejo uzodana 10 ku 10 ati nibyo ngamama atego ejo rero mu kwiga ntuzokwigura nawe ngango yige agomba kushika kuri rya jambo mama yavuga mwabyumvise agomba gushikira hamwe mama yavuga kuko yumva ariho heza nambwa ati aha ntacu uzova n'umwaka ntumenya azoyoberwa inshuro nyinshi abeho atanoshobora no kuronka n'ikibanza aho hantu akanwa kanyu n'ugahezage tangura muhezage tangura muvuge ibyiza kuri bagenzi bawe muzogire seanse mama muvuge ati ok uno munsi tugomba kuvuga ibyiza kuri nawe mubwire ati uyu munsi tuvuga kuri muntu tumujeko muri groupe yawe mumujeko muvuge ibyiza byose mwamubonyeko mumuheze muje no kwa skora muje no kurundi undi gutyo mwimenyereze kuvuga ibyiza kuri bagenzi bawe mwavyumvise reka ndabaye devoir rero hari umuntu ashobora kubaho abona amakosa yakorewe gusa imyaka yose amaze genda utangure grade devoir no munsi
wandike ibyiza uzi ku mugabo wawe nimba ukimufise, wandike ibyiza uzi ku bana bawe, wandike ibyiza uzi kurya mukoresha wawe, wandike ibyiza kurya mu mumarana akanya kanini, uvyandike. Musi umwe uzomugire surprise ngati ndafise ikintu ngomba kubarira. Uzi ko uri umuntu mwiza, uzi ko uvuga neza, uzi ko nabonye uri umuntu w'akamaro, uzi nyene ukunda Imana, uzi muzosanga sosiyete yacu ihindutse. Nama mfise umubabaro mwinshi kandi sinzi nyene uzohera. Ugasanga umuntu bamushobora kumuvuga ibintu vyiza musi yapfuye, ku maziko yiwe bakabivuga pe. Musi umwe nagize agashapu fata stati inuzenya ifoto yanje shira kuri stati ndavanyi wamo ni Jackie wewe umusi wapfuye bazokuvuga ko ibi kandi bazokuzanira amashugwe kandi ibyo ntibazovuga kuri mikro bavuga muri ho parler ibintu byose wamaze byiza wakoze babivuge kandi bazana n'amashugwe uwo musi bazana amashugwe bagushireko kubera je tuzine n'abantu benshi hazobura n'abantu bayashirako babura aho bayashira abe menshi cyane ariko nkiriho sivyo nta muntu yanzaniye ishugwe vraiment ngo yashire ndagukunda soko urumva ambwiye ati yo turagukunda watubereye umuntu mwiza wagize gute bazoyazana umunsi ngiye iyo foto nabwo nta uwo munsi ntuzovyumva ntuzonabibona twige kuvuga ibyiza abantu bariho bakiriho tubaha amashugwe bagihumeka bakiyabona Sandra uzigeze uri mwiza yo itarabiye uzi nyine abatwakiriye abantu bagwaye neza ufise keya wakiriye abavyeyi ugaheba no kuryama tubibona ukaruha turagushimiye mubikore abantu bakiriho mubivuge abantu bacumba mubikore abantu bakibibona bakibikora apana ukunda abantu bapfuye sivyo amahera akaherera amashugwe menshi ariko akiriho yarabuze n'umuti wo kwivuza yarabuze n'amahera yo kugira ku bitaro yarabuze n'amata yo kunywa ubuhemba urwaye yarayabuze amasa yarabuze n'ibihumbi 5 byo kuriha umuti bamwandikiye kuba bamwandika imyaka myinshi yarabuze agatinda agapfa uwo munsi rero abantu bose bashaza amashugwe n'amakaro bagashira kandi dufashe twige gukora neza tugirire neza abantu bakiriho bakihumeka mureke kwivuga mu bwongoshwe ujya muntu n'umuntu mwiza ujya muntu akora neza yapfuye rero mugaca muvuga muri ho parler muri mikro abantu bose bakamati yonaka yari umuntu mwiza cyane abantu namenye bapfuye umva amakuru yabo bapfuye kuko niho bayavuze none aya makuru yari he abantu bari bajyamye he bene abari bapfuye byagenze gute nkumva birambabaje mwavyumvise umuntu akikangura ko umuntu apfuye no ndabakanguye mukiri amen mwavyumvise mutangira surprise uriya mama ndaba urandi ujya winzobe ujyagamiye uyico wonyene uyo wowe amarori uyu wonyene Haguruka Yesu nashimwe n'igihe cyawe mama bakura bukiriho bazana bakatugihumeka yabaye intwari yarareza abana ari umwe araba intwari kazi n'igihe cyiza umushyira
yicarira apana kuzabitwara yapfuye ngo uyu mutara abana biwe kuki mutabana byari mwavyumvise mukore neza mwige gukora neza mugire neza bariho bagihumeka